Sali la famille mumeze neza, je ndameze neza ndashima. Hama iyi ni plank ngomba nkorere umusheri niwe wanje. Ni plank ngomba ndamubwire ko ngwaye infection. Narumva ndamubaza nyine ntavyaze muri make. Nze kuvuga yuko agwaye ngwaye infection kandi urumva ndayimaranye iminsi urumva nze kurabaza ukuntu avyakira kini plank nyene meze ukuntu ariko rero murabizi yuko ko nokora iyi plank ndahantu canke abona kamera so menyegeza kamera kugira wewe ntaze kumenya ikintu na kimwe kirimo kiraba ndetse kuraba ukuntu aza kuvyakira sivyo none kaje ndabe ahantu ndayishira kamera amaze ndamuhamagara kugira ace aza try ahani fresh. Okay, so ndagusaba wanze kuri subscribe kuri YouTube channel yacu ya Hamza na TASNÏM hama turabe yacu aza kugira kuri no plank sivyo none kandi ifate kwanza fresh nyene ndoza ni fresh sasa gufata ubuseriye ngava bingora. Okay, let's go. Be ngwanda kubwira nakuhamagaye umucayi wanje cyane mu mwana n'icaye nshaka ko no munsi batani cyane nshaka kuko wambwiye bikene yego nyene no kuvuga sije ndi mu mwanya kweri sawa wakwanywe ico cayi nyene mvuga ari sawa oya nje sinamwicaye kubera nje numva shaka nanko ndamubwiye mama shaka tuganire tuganire gusa nyene sinzi kuza kwabo vyakira ibiki basoheruka ko jana nakubwiye ko numva ntameze neza wari wabimbwiye utameze neza rero none wacagwara surumva yene ingwara si ingwara nyene ngo yangwara nyene tugira iki twita nyene ngo ni ingwara gitsenze kaza umuntu ngo ngagiye mu bitaro ahubwo nyene uribuka ko mu minsi yahera nigeze kubwira ko ari ko ngwaye ibintu byo nyine basa no vyakari breno infection mu minsi yahera araze gusigaye kitari gito sindavyibuka nari nabikubwiye kuri telefone ico gihe wari uri gucumbura rero ejo nabona kandi umenga ukuntu basinimva n'ukuntu ryagenda ari imeze bisa navyo gusa sinzi yuko basine muri make sinzi ukuntu buza guhavyakira ibiki nyene ndagwaye kandi infection mu maraso cyane iyo muri sex. What? Muri sex? Nari ico gihe cyose yageze nta bwipfuza. Byo byarakize. Abagore bije n'ibindi kandi. Iyo bwa mbere byarakize. Ibindi gute kandi babe bakuvuye vyakize. Abirika kubonera ko sinzi n'ahantu gusa cenze katanga nagiye novuga ngo nazanduriye. None benjewe nta wundi muntu nzi muhura. Vyagarutse gute? Sinyene ningo agatari. Abeka kumpenda nibaza ivyo nuko urambwira agatari ivyo. No, oya nsigurira. Nende gusigura ibindi bihe birenze ivyo. Basi wumva none kuba n'abana bigwaye ngwaye. None wowe wabikuye hehe? Binaho kuranira ubwoba be. Cyane ni wari wivuye.
ubwo abantu baretse kidedemo umva none ntarevuje kubwira n'umuti bagwaye uri hehe sinakana naho n'umuti bagwaye ntuzi naho urwaye ibyo bintu bikomeye nk'uko ntibaze kuri kurashinati ibyo bintu atari ibyo burya ubona hariho umuntu ashinata n'ingwara nazo ibyo bintu ko atari ibyo nanjye simbona kwera rero si wowe uvuga rero mari kwinumira yere bigaca binguma mu kunyenewe cyane nubwo nabikubwira nkuzi kose basi n'umuti kutari kurawufata basi reka none yobwo niba si wivurije hehe cyangwa bampaye ibinini naguze ibinini kuri farumasi yagiye sinigeze nagiye kwivura ngo none kuri farumasi ntugenda kwibya wagenda kwa muganga bakaguha imiti yose ibyo bintu bizo mbere byo bakambira ibyo baze gukora mpinda basatari ibyo ne basi shaka ndabikwera nugira buwe basi ntugize nene genda kwa muganga basureke kumbwira kuri farumasi agenda abantu batarembye ega urarembye kandi ajye umenye byongera kingaruka si wowe wenyine ajye byongera kingaruka genda kwa muganga kandi ndire nzogenda nk'ejo basi infection yuko irembesha umuntu buri munota buri saha yuko uravuga ngo uzogenda ejo ivyo nivyo vyamaze imisi mbona utameze neza kumba ari ibintu waze kumbwira none nabubwiye kubimbwira nk'ubu ndazi no kuremba warembye basi ndabwire ikintu kintu sinzi uko nashaka uracakira gusa kubera nyine uburwayi bihaguma umbwira ko urwaye ndarwaye nyine ukabona uburwayi reka tugire dukore nk'uko basi nshaka kubigenda tuzosubira kugira mwaruko nkitse tuzakorana n'umucimba k'amaruko nkitse ntuzokira ryane utagene no kwa muganga ntumbwiye n'ibinini nabonye hajya ku meza ko ari byo uri kurafata bijya binini mbese nayo ko mu gatondo nyine none ibinini biravura infection biragabanya gusa uzi nubwo banifitiye uca uvuga ngo tuzosakurarana ngo tuzosakurarana ngo ucitse nugenda kwivurira ibyo nta miti usubira kunywa ngira kwivuriro bagutera inshinge beta gusabye ntutume ndira nimba ibintu nkora ngira biseye ntutume ndira basi nkora iki ubu tuvugana genda kwivuriro ndagenda sivyo ko nkwereke yari prank beno igiye kamera beno ibintu byo kubesha sindabikunda utanguye kwiyumvira iki rero nyine ukuntu urwaye ibyo bintu bikomeye nk'uko
bavuga ati barati ibana umuntu je karambanye nanje ubwanyu ngiriya yara ibintu ankoreye wena kuna ntanguye yo guys wewe kubigenza gute ariko ntuzodurambwira ibintu bitoko bantu so yari plan ashaka kutura ndabukuntu wowe uza kuvyakira iki niki nyene urazi nkubu iyo ndira nkarira Sema utanguye kuvyimba ngiki niki ibaze nukuri yo mana Poresa Beni untanguye Gutanguye gute Bana bino bintu nkoreye none ndagukoreye iki nyene Kazima ntarize Yo baliye tuya mbwa gusashe nuzo turamenda ibintu bikomeye nuko kandi je mbwira ndani Gusa yari plank nyene Bazi nukuntu nubo yibwari bunaniye Kore maze Nari numva umutima Bizu Kwikundira amazi babwire rero ukuntu wari wiyumva nko nyine niye muri wowe ukuntu wari wiyumva Guys no numva umutima utararuka sinzi kai na prank Nikai prank kwe gusa reka ndabara mukije mwese gusa nyine numva ntameze neza n'uwibwaye bwanze kumanuka n'ubu numva umutima utarasubira mu kibanza Okay guys so rero tubasabe mudukurikirane subscribe like na commentaire nyene hama twitegeye ko ubukurikira akandi kantu k'ubwenge yari plank iyo munsi ni plank ya mbere inyuma ari izindi plank nyinshi cyane zitandukanye n'ama challenge y'ubwenge bye genda nigiri ready kandi nutose bye bye